kane wara journée igira gatatu na kane aho rero yuko nabonye ku munsi w'Imana atankino nyinshi zizoba azoba rukino rumwe gusa zibiri match zibiri kubera niko mbona biri ko programme imeze niko bayitunganije kumbore hoba hari na journée ya kabiri rero ya kane izokina ndibaza bazokina journée imwe bazoca babandanya journée ya kane bazoca bayibandanya hagati mu ndi nabonye ko mercredi bazokina umengo kwa gatatu bazokina roduze roduze bazokina ngira ngo twozicaka izi match no cyane gose ku munsi wejo igihe cy'isaha zitatu novuga hariya kuri departement umugwande umugwa Dinamo uzoba wakira umugwi wa New Star kari kare cyane isaha zitatu kuri departement hama isaha zitanu kuri departement inyuma y'ugo rukino rwande rwa Dinamo ya New Star isaha zitatu kuri departement izitanu hazoba hakina Urunani na Muzinga hama mbanza kuri departement hama hagenda kuri entente isaha zitanu match iheze isaha zitanu hazoba haba isaha 9 isaha 9 kuri departement Tigers yakira umugwi wande wa Remesha nziza cyane izo nizo match zahehe zo kuri departement hama match zo kuri entente isaha zitatu kuri entente umugwi wande umugwi wa Young Eagles uzowakira umugwi wa Gymkhana hama isaha zitanu kuri entente match zo isaha zitanu nta match isaha zitanu zobago isaha zitanu match izobera azoba ari isaha indwi match izoba ya Kerne na Rezipo Kerne na Rezipo nibo bazoca bakina kuri entente aho nigihe cy'isaha zingahe isaha indwi hama isaha 9 kuri entente izo nizo ku munsi wa gatandatu mvuze kuri entente hazobera match zibiri kuri departement habere match zigera kuri zingahe nako ku gatandatu match ni zibiri kuri departement na zibiri zo kuri entente kuko iyo ku munsi wa gatandatu Alonso departement hazoba Urunani Muzinga sivyo haca haba na Tigers na Remesha hama entente naho isaha zitatu hazoba Young Eagles na Gymkhana hama isaha indwi habe Kerne na Rezipo hama isaha 9 nivyo departement hazoba zitatu Dinamo na New Star izoba saa 3 ni zitatu ainda zifatanyije na zimwe zo ku munsi w'Imana ni zitatu reka nazisubire mu departement isaha zitatu ni Dinamo na New Star hama isaha zitanu ni Urunani nande na Muzinga hama isaha 9 ninde ni Tigers na Remesha kuri entente naho kuri entente isaha zitatu ni Young Eagles na Gymkhana hama isaha indwi Kerne na Rezipo hama isaha 9 Ryan Team na Aigle Noir izo nkino zihari ku munsi wa gatandatu ku munsi Lion Team na Aigle Noir bazokinira he kuri entente isaha 9 ejo nyuma y'urukino rwa Kerne na Rezipo hama ku munsi w'Imana nakubwira impamvu go rukino nari ngombye kugwiyumvira ku munsi w'Imana Muzinga izoba yakira umugwi wa Kerne hariya kuri entente ko inkino zose nago rukino gonyene ruzoba ruhari inkino zose kuri zizoba ku munsi w'Imana ni kuri entente hazo inkino zibiri gusa saa 3 ni saa 9 saa 3 ni Muzinga na Kerne hama isaa 9 New Star ikina na Tigers nizo nkino zihari ku munsi w'Imana gusa bon je ndagaruka ku rukino rwa New Star na Dinamo Dinamo mwarabibonye ejo saa 3 mwarabibonye mu ndwi heza amakenga nari maze iminsi ndabereka ko mwayabonye ari amakenga mwarayabonye warabona nyene ko Dinamo iriko yiyubakira
ku bintu bidahumuriza cyane umufana wayo. Noneho kiki bigeze ahantu lezipo kuraba maso kabisa apani kuraba maso igutsinda kuriya warabonye ko ari ibintu bidasanzwe. Jewe nari maze imisi ndabisinyala peut-être ukamengo ndiko ndayikarira cyane Dinamo. Mugabo uraraba nararavye meme lezipo nsanga kuba kinyi bo ngaho indani ifise beza kurusha Dinamo. Turetse ziriya ramfuru ifise beza kurusha abo ngaho indani. Umva harabaye amaherere mu kubaka ekipe ya Dinamo ntabwo bishimishije rero naravye match yabukeye bakina na Aigle Noir bayita kwishavu bakubita igiskoro kiremereye 111 mugabo je ndiko ndaraba physionomie ya match je narayiravye ya match warabona ko Dinamo umengo bariko kina finale zangu vubota kubo bingana bagomba dego warabona ko bagomba gusa kugira ingufu zose zishoboka bagende baharanire iyo difference ba créer difference. Ariko Aigle Noir ni equipe imeze gute très faible très faible. Alonso nyimbuzi equipe ubona uzobibona kuri chaque match ijya ni equipe ubona ko bose bazoyikurako difference y'amanota menshi. Rero kuri Dinamo ko musi wa Mungu wanashima batsinze ivyo batametonge batakinye abakinye nk'abambuyi ntibari babonetse mu kibuga. Hariyo quelques éléments byako byukuri ubona ko zizoba ngendegwako. Ariko kuri Dinamo Alonso urabona ko harimo chantier. Equipe ya Dinamo iri yambona maze kuraba journée ya mbere ya kabiri si equipe izobi ya mbere si equipe izobi ya kabiri hari na itoba ni ya gatatu par rapport yuko twabonye nguvu zizo zindi. Urunani gogoro baruraho urabona lezipoiza yarabigaragaje ntiharaze equipe nka Remesha nayo mupima ni nguvu. Ico ni kindi kintu nagomba kugaruka ko ni zino equipe zibiri zizokina ejo wavuze Aigle Noir hamwe na Lion Team. Izi imwe niyo mu Rumonge iyindi ni yimakamba ziri no kuri niveau imwe twovuga mu buryo bwagutse ni ziri mu ntara imwe intara ya Burundi. Kigira gatatu ni equipe zose zibiri muri zine zaduze no mwaka Alonso ziyongeye kuri 8 zo mu mwaka uhetse. Ariko ni zibiri muri zitatu zo muri interieur. En terme ya resultat naho kikiwe waruvuze uti ziri kuri niveau imwe nivyo zizobarizwa hamwe. Ariko nabonye Lion Team hari ico irusha ntuzi hari ico irusha Aigle Noir gikomeye kuko ni equipe ubona yuko ni yabana bato niyo equipe iri plus jeune muri zose niyo effective ubona urabishijijisha ubona ko iri jeune kurusha izindi. Nivyo na Aigle Noir ni equipe iri jeune cyane izizo hagati mu kibuga ahanini zizana n'abajene ariko ndakubwije kuri Aigle Noir uraraba ukabona na quality basi ukabona ko tala ikintu cha tala nyene ya basket ukabona ko bari hasi. Mugabo abapeti bobo warabona nyene ko bagenda sinzi ko akurikiranya nka score y'match bakinye na Lezipo aba ba Lion warabona nyene ko bagerageje kwihagarara ko kabona nabonye ko bashaka kugira kandi ibi bigabo by'imonze mbere irindi zina yitwa nde Monze Jonathan Monze urumva bari abagabo urabona ni bare noneho iri ya equipe ya Lezipo nayibonyemwe amaelema yababo nga ba selectionye beza ariko nizo ramforo urabona ko ari nziza cyane. Rero nico kimwe nogomba kuvuga Urunani contre Aigle Noir match ya mbere oya mvuga iyo bazokina John ni Aigle Noir Jimkana oya waruvuze Kerne Muzinga bazokina na Muzinga nayo ni yindi iduze uno mwaka. Ni match ubona ko en terme ya Muzinga ifite victoire zibiri ise victoire zibiri yego imaze gutsinda match zatsinze zose muri journée zibiri. Niumva urumva naho hari akantu nyene si match yuko neglige uyibone ya mwishusho ya equipe ya mbere mu mwaka weze ugacu uyibone ya mwishusho ya equipe iduze mugabo urumva ntabwo ari equipe yaduze nkizo zindi. Hari match indi wari wavuze ya Lezipo na Remesha na Kern oya Remesha izokina na Tigers. Iyo niyo match ya journée mu bisanzwe iyo niyo match ya journée kabisa
urabona ko migwi ibiri yashitse muri playoffs mu mwaka yashitse muri playoff ikeneye kuza muri playoff nuno mwaka kuko yanikomeje naho twarabonye remesha yikomeza za Tigers zikomeza tukabona baba Kabaso muri Kerne muri Tigers n'abandi bakinyi bavuye muri za Rezipo n'ahandi ni Tigers nayo yikomeje kuko uno mwaka Alonzo mu mwaka weze hariho Urunani hakabaho Dinamo hakabaho Remesha na Tigers suko vyaheze uno mwaka ntiwibeza ngo Rezipo ntiyakeneye kandi urabako Rezipo yagarukiye ku mujyana yego Rezipo buriya ntaco itari yakoze Remesha na Tigers bakoze ntaco itari yakoze ntuzenya Rezipo si yifise bantuze bakaso gwaruja mu gwikaso bakanabura no kuja muri izo uno mwaka ntuvyiteguko none iyo Rezipo itari no muri Big 4 itari muri ziriya zine za playoff uno mwaka iza yatanguye yereka ko isumba nivo Dinamo ereka muri basket ya Alonzo ntabyo gutomboza birimwo si bimwe twavuga kuri Liverpool na Paris Saint-Germain aho ekipi domine yindi karanga itsinze muri za basket umuntu agusumbya kiki ushobora bigenagaruka bigira impact no kuri classement ntugira ngo araho bizotandukanira urumva rero niyo mpamvu badakwereka nti yamara Dinamo bagabi ntibashobora kuba bafise garanti kuzoza muri zine za iyo garanti sinanakuyeho yuko banakomeye ku rugero guko boza mugabo iyo garanti ayo batanga bivuga ngo hari kiba gikuye guko nivyo haracari kare ariko ariyo match benshi bagiye baravuga amajambo baraba amaroketi mwene yabaye ukavuga bati baragize rere ngaha abantu bari kubarashiramo inguvu ariko twarabibonye nivyo ntihari difference nini ariko vyari bitangaje kubona Rezipiza igahagara impande ya uriya nta 20 zarimo 22 oya yari difference de 2 points yari 80 Rezipo na Dinamo oya 80 difference y'amanota abiri inota rimwe 84 abiri 80 oya ni nota rimwe amanota abiri 84 82 84 82 yarabiri ico nzi ko yarabiri yarabiri rero vyumvikana c'est vrai yarabatsinze izo tutari twiteza ariko no mu mwaka uheze byari gushoboka twarabona yuko bahangarana ariko uno munsi haracari kare ntitwohebura ngo ibi canke biriya benshi banabonye nivyo nagira mbaze Yves mvuge nti nivyo sinimoza haracari kare ariko mvuga nti uravye ingene Dinamo yitwaye imbere ya Rezipo n'ingene yitwaye kuri Aigle Noir ikisurpassa yisurpassa ku muntu ari kuri niveau iri faible kabisa iri hasi mbega uko kwisurpassa kuri Aigle Noir niko bakwerekana ko Dinamo yashavuye ikijajara nta kuntu nta cerekana yuko ishobora kuza yerekana indi sura iterekanye kuri Rezipo sigipimo sigipimo kabisa haracari kare nayivuze haracari kare cyane mugabo Aigle Noir sigipimo kuko ari amanota ukuntu je nakubwiye ari amanota wabona ko bari constant erega banyarutsa ngo bashiramwe ayandi nko kumengo nibo batsinzwe warabona gusa ko Alonzo bikenereye score nyene bikere inyuma yaho baraye batsinzwe bagomba gusa gukrea ico giscore kinini mugihe tumenyereye equipe zindi iyo zikina na ntuzenya ndakubwije kuri kiki iyo aba bakinyijya match ya Aigle Noir samedi bafise indi ya dimanche bari ko babarushe cyane kuko warabona ko bagomba gushiramwe inguvu zimwe kabisa zidakenewe kuri equipe nka Aigle Noir nanya ntikumbure boba nibaza yuko mu burongozi canke iki wara barashwaniye bati ibi kihama bakaza bisirpasa kwisirpasa re kuri Aigle Noir wumva ni ibintu bimeze gute nyene igipimo cha Dinamo nizi nyene nizi za Tigers kuko izi ni za parvena kugutsinda tsinda abandi bose nabo bazobatsinda uco usenguru wa gatanu score ari 82 84 oya simbi France y'amanota abiri nuko rero nuko ngira ngo abantu n'ubundi abakunzi ba basketball ni nakande kajo n'indi occasion bagiye kuronka gukubitira kuri departement ibiciro n'ivyabindi nyene kiki wisaba yuko ushika kare
bisaba yuko ushika kare kwinjira n'amafaranga make cyane amafaranga 2,000 udashikana imyaka 18 amafaranga 5,000 ahasanzwe 10,000 wa Gakwende uzohura na SOS aho ni mu bakuze New Generation ihura na Intwari azoba kuri Teria Commando Igitega aho ni mu bakuze azoba gice isaha 8 hariya Igitega hama umugwi wa Well uhura na Rukinzo kuri Lycée Mwaro aho ni saa 6 aho ni mu bahungu bakuze hama izindi match zo ku munsi w'Imana abakade b'Intwari bazoba basanze umugwi wa Gap Excellent kuri Lycée Rusengo hama Gap Excellent y'abakuze nabo baca bakina na Brothers Team ya hano i Bujumbura kuri Lycée Rusengo nyene inyuma y'go rukino Lycée Rusengo ugiri he sibwo si Gitega ngisisura kuri Gitega sinza ababizi baca batwandikira hama aho ni mu bahungu n'abakiri bato bakade hama mu bigeme ingene bimeze umugwi wa Fleur du Nil uzoba ukina n'umugwi wa Sisters kuri Lycée Rutovu isaha 5 niko bimeze ku munsi wa gatandatu hama isaha 4 Foudre ikina na Rumuri kuri Tere ya Koma isaha 4 Tere ya Komando hariya Igitega urumva yuko bazokina imbere y'urukino rw'Intwari na New Generation Foudre na Rumuri hama isaha 7 Muzier ikina na Ambassadeur hariya kuri Lycée Communale Muzier niho bazokinira umva ko Muzier zoba yakira hama ku munsi w'Imana mu bigeme mugwi wa Epedec Nyakararo izoba yakira Nyakararo umugwi wa Avenir Cadet abona bakade hamwe na Ihonde de l'Est bakira umugwi wa Muzinga isazini haya kuri Lycée Rusengo nuko bimeze muri championnat national ni edition 2024 ariko bazoba ari muri quart de finale nuko ni saha 6:25 muri studio za Buja FM ariko kandi n'ikiganiro cy'inkino B Sport imyaka 30 imyaka 30 igiye kurangira aho novuga mupira w'amaguru amateka yandikwa hani wacu mu Burundi kikiwe equipe serukira gihugu intamba mu rugamba hari mu 1995 abadashikana imyaka 20 bitabira igihombe cy'isi hariya muri Qatar cyabadashikana imyaka 20 ingahe 20 iyo rero niyo champion mu mateka nkuru tumaze kwitabira mu mupira wa niko gwego runini ico gihe bari bakina finale ya CAN bakina na Cameroon irabatsinda ariko haba qualifié zibiri zashitse muri finale zaca zikarisha muri generation ya Kenya na generation ya Raul Gonzalez ba Morientes muri Jeux Olympiques ba Raul Gonzalez na ba Morientes niho bari bakicana abarimwe barinde bande ba Mutombora ntiyagiye ariko Mutombora muri iyi generation niwe yatanze qualification kugira baje muri CAN aca siba kuberi aca rasiba umenga byari bimeze amashuri harimo aba Masud Juma muri generation yaba bamenyereza aba bambuye Jean Mariso bari umenga abambuye Jean Marie hariho umwe wahariya mu gagara yitwa Kari ku mutima Eric batazira bomba niwe yacungaye na Raul Gonzalez niwe yacungaye na Raul Gonzalez aba ba Begaso bari abigumegarari batwibutse Cedric Bangi ndazi bibina kuko bino ni bintu witwa Bega honorable Bega yanyibukije ati tere turafise muri iriya equipe yabo kuko iriya equipe irimo abakinyi benshi cyane gose bakinye mu ntamba mu rugamba iriya equipe ya association des anciens association sportive des anciens footballeurs du Burundi Burundi bakina kuri Entente niwe yambwiye ati burya turafise akantu tugomba gukora mu ntumbero yo kwibuka biriya bihe byiza bidasanzwe twashitse ko mu mupira w'amaguru rero vuba cyane gose bazotubwira no ico bariko barategura ava yuko tuja muri CAN
gloire twaronse tuja muri CAN nibaza yuko niyo gloire niyo ya mbere yagize ibintu bikomeye cyane le monde center ubona yuko bagize ibintu bikomeye kabisa nuko rero hariya muri association sportive des anciens footballeurs du Burundi muri ASAF Burundi ni equipe isanzwe yurikiyemwe abakinyi ba kera babunyoye mu mupira w'amaguru hari bacu mu Burundi bakinye mu ntamba mu rugamba bakera basanzwe bagira entraînement ngaha anye kuri entente sportive buri wa Mungu isaha 3:30 baba batanguye rero hari ibyo bari kwarategura ngira ngo vuba bazotubwira navuga uko gahunda imeze equipe rero yakinye mondial ya U20 hari yanye muri Qatar iyo mukimo majana 1995 urumva rero yuko bitari bisanzwe namba nibaza yuko twofata kanya kato hama twacha tugaruka twinjira neza na neza mu mahiganwa atana kumakomeye ariko imbere ko twinjira hari derby y'ikariya kwitegekanje no vuga mu mpera zinondwi hagati ya Yanga na Simba ni muri championa ya Tanzania ni ku munsi wa gatandatu azoba ari ku munsi w'ejo nivyo urumva ndaca kwa boss John kwa gutora mayo ya Yanga woro umuyanga gendo musimba jendi mnyama mwananchi wori mwananchi kabisa jendi Yanga jendi John gutora mayo munsi w'ejo igihe cy'isaha 12:15 Yanga izoba yakiriye Simba match yari ikomeye cyane gose ya Fazare aho Yanga yatsinze mu minota ya nyuma igitsindo kimwe ku busa yateye induru gose cyane hariho penalty Simba yabimye uribuka nako penalty ibona ko niyo bavugiye ko ngaho barira gose kabisa ariko iyi match je no vuga kuba umuvugizi wa Yanga yafatiwe ibihano bikomeye kiki witwa Ali izina giwe rindi yitwa Ali ujya muvugizi wa Yanga nawe Ali Kamwe voilà Ali Kamwe yafatiye ibihano imyaka 2 atabazwe ikintu na kimwe kijanye no cy'umupira w'amaguru yaba muri Tanzania yaba no hanze ya Tanzania ndetse baca bamuca amande abarenza avuga hanze ya Tanzania TFF ni TFF yagize kumva yobara amajambo yavuga ari no vuga ibintu amajambo no vuga yo kurengera no vuga ruya gwego ariko kandi bamukatiye n'amande y'imiliyoni 200 z'amashiringi Yanga imaze igitsinda Simba cyane muri derby nka 5 ziheruka za Kariyako barabatsinda cyane mugabo nk'urukino ruheruka warabona ko Simba yari hafi cyane Simba yari hafi cyane kwitwara neza imbere ya Yanga cyabaye igitsindo kimwe ku busa mugabo ukabona ko Simba niyo yakinye neza Yanga ntiyagira aho rero biba biri proche biba biri proche kugira mwariko muravuga rero kuri Yanga na Simba iyo bakinya bamaze kuba derby y'akarere apana muri y'akarere kabisa cyo cyo muravuga nca kwa boss John ntore ya Yanga ariko kuri cyo kintu ca Ali Kamwe burya muri Tanzania hariho ibintu bimwe abantu bari mu migwi nivyo sindamenya ivyo bamuhoye ariko hariho ukuntu bo babona umenga barafise une liberté d'expression irengeje bigiye no kubiraba ndega nivyo rero ivyo bigatuma urumva kiriya gihugu kiki ni gihugu swahilophone ni gihugu nyene c'umuco n'ururimi rw'igiswahili umuco wa Giswahili nawo n'umuco wirekuye n'umuco wirekuye cyane akarorero ni Arsene Bucuti raba rimwe yagiye akabadurumbanya gatoya baradurumbanye by'ukuri kandi nawe avyungukiramwe bimwe twita kujya hiti urumva ni gihugu cubatse kuriya wagenda kuraba na ejo bundi namye ndaba hariyo komedi bari bateguye bari batumiye umukuru w'igihugu wabo Mama Samia urumva kiki yari komedi yitwa ngo Cheka na Mama Samia yego narayibonye na jego urumva Alonzo ni ibaze nk'umupeti abari gakira komedi kiki akabwira aheje gukina ngo nashaka nuko mugoheraheza ngo nyemerere ngo nzifata agafoto ngo kugira nkomore ngo mu ex wanje ngo yarambabajije bamwere ko ndumurakaza
ngwe bana ngo ifoto ndazitegezwa kumubabaza unkundire gusa jewe umako gafoto ari ndazi ko azoba ko kage kumwegera katakamubwira ngo nagomba ngo bimere nko kumengo ngo turiko turongoreyana nyene ngo abantu baze kwibaza ngo bajya mwaye kumwe urumva numuco ufatiye nyene ku gihugu cyabo kuno kimeze n'uwo muco wa Giswahili uko kwirekura cyane rero haraho kuvamwa amakosa kuko izi institution za football zigira amategeko hari ibintu bitarengwa gusa n'umuvugizi ebana umwe mu bavugizi kabisa yari successful cyane kandi yagize uruhara rukomeye cyane gose kugira ngo iya champion ikomere itere intambwe uyu niwe yafashe ca gipande c'ivyo Bucuti yavugiye muri Wasafi Kiki akagishira abakinyi bayanga ati murabona video ati murambonera ndashaka ko duhana uno muntu tumuhane icabiviramwo vitaro ku bitsindo 10 nuko rero reka novuga tuce tugaruka ariko hari umukunzi wacu yitwa Size Pro hari anye mugahahe ndamushimire cyane gose ariko aradukosora ari serusengo iri mu Ruyigi iri hari anye mu Ruyigi uwo n'umufana wa FC Barcelona tumushimire cyane gose uwitwa Size Pro ariko kandi uwitwa Fiston mukunzi wacu yariko aratubaza ariko adukurikirana ari hari ibubanza yariko aratubaza ati niya importance yuko imigwi yacu ngaha mu Burundi haranira Big 4 hapa novuga ya equipe ibi ya mbere je nibajije yuko eske imigwi ine ya mbere uko bayiha ubushimwe nta difference ihari ivyo unaravye no mu Rwanda bashimira equipe imwe yonyene ya kabiri ni ya gatatu ni ya kane nta kimwe na importance rega kidi Big 4 n'umuco waturutse mu Bwongereza Big 4 nani kubera irungika zitatu mu Champions League zine avantage igaragara y'ibyo bakinira ngayi wacu no gutwara igikombe no gutwara icumukuru w'igihugu kuko bibarungika muri Champions League no muri CAF Confederation ayi wacu naho hari gihe bikunda kuba bayitira coupe de quoi bacha bafata zijya zine zambi bafata munani ni coupe yorganizwa na ivyo navyo ni ibintu bafatira kico gikombe gishobora na Fondation Pax Burundi bigira ico ni umva ico si gikombe naco kiri officiel umva twebwe ni ibintu bibiri umenga barashobora kuba batanga envelope ngira ngo kuri zinga ariko ni imwe atwaye igikombe umenga zine zisinzwe kako zishimwa ntavyo nzi ariko nitwe coupe du president ni watwaye igikombe kumbure bashoko bashimira Big 4 kujerekeye ma envelope je sais pas ariko hari hane mu bindi bihugu narimze nko mu Rwanda ni equipe twaye igikombe nta bindi nuko hariya rero sazi mvuze ngo n'umufana wa FC Barcelona ariko acyambwira ati Kari ngende mu Real Madrid yumvire nko kuyihenda kuri ico kintu we aho wihenze uko kosa ariko abwiye ati uranteje abantu ariko byaranshikiye nanje ndabikora ko witwa Villepie na Floribert ofete ni hamwe nagomye kuvuga Madrid isanga navuze Barcelona naragize ingora nanje ndabizi ko ari mu Madrid ni handi nyene kaciye muri n'umufana wa Madrid bari bafise isabukuru ejo ya 23 ans ya 73 ans mu gihumbi kimwe amajana 92 niho bavuka Barcelona basumbye imyaka ingahe imyaka itatu kuko nibi nabo muri 1889 1889 Barca oyaha 1899 kuko bo baheruka kukwiza 75 99 bo yari 73 ans ku munsi w'ejo nuko mukanya rero ce tugaruka kuko amakuru ni menshi cyane gose cha tujya ku mugabane w'Iburayi tuyaceko duce ko kandi karirimbo kitwa gute akitwa umwizigigwa twagumye kwa BK twagumye kwa BK tuje ku kandi karimbo kitwa umwizigigwa mu gifaransa bamwita gute kiki umwizigigwa lo fidèle no fidèle umuntu ari fidèle nyene mu Giswahili reka kiki iyo mbiri fatumi segonde kiki mina kuamini wewe ni muamini kwa
aho urancanga Mina kuamini barakiki. aho no ciza inyuma ya 30 minutes Iyo mbire. kandi usanga ndakizi ukivuga Ibaze. Cyangwa ugasanga nakivuze. Mwaminifu. Namaze kuvuga ni kiki nakuamini we ni mwaminifu. Ni wanachuma. Nuko tuje rero ku mwizigirwa ka BK kari muri no album ya yise ari hano hamace tugaruka.